Wumvise Salongo tumuvuze. Nare. Sammy. Ndakwingiza ntusubire kuvuga je ndiko ndavuga. Sinsubire kuvuga. Mushaka ko ivyo mushaka tubibandanya mukava ngabirangiye. Ariko ivyo wawe nyene birazwi nta mpamvu yo kutureka kuvuga kuko twe dufise ivyo tukubaza kugira ngo twishure. Sammy yaje nkumumenyesha makuru canke yaje nk'umuntu mwazananye. Sivisi cyo nterera rero ngaha. Wahawe ijambo. Ibiriko bivugwa ngaha. Wahawe ijambo. Umviriza. Mwe mubona yuko nagize ubwoba ngo Salongo ngo niwe yari kumuvura neza, sivyo? Cece ndaza ndamuvura ngo kuyanagize ubwoba bwa Salongo. Sawa? Ngenda gusubiriremwo. Salongo just comment na. Ni petit joueur. Urumva? Ikigira kandi. Gute yaraguteye. Wait kwanza. Petit joueur nuyu nawe tuzomwita petit joueur. Mugiye kuko turabona akazi we twaguhaye kakunaniye. Kananiye ntarwa tuvura ivyo vyiso. Kandi aja gukora ikiganiro bikongera bikamuka. Nta kanure arafatabona. Acha kupandisha. Hapana. Acha kupandisha. Aya maso ntariko nabona. Ariko abantu muri ngaho. Uyu muntu nabona ko arabona. Nabona. Nimubona. Arabona mugabo hari bigaruka mu bikaza. Kameramani, unabona? Kura amarori ukanure apana kwati ngo vyo. Kuko ushaka gusubira kungirira na. No. Umviriza. Basi nibawe byarakunaniye. Nare ndindiye. Sammy ambura amarori. Acho simuchumi. Ambura amarori. Jesse cyo kumukiriza usubira kirije. Sali bakunzi ba Inyishu Media murakomeye meze fresh muri good meze okay je meze neza cyane je ntari Jesus Carmelo inyuma ya kamera hari inde hari Bobo Vanti niwe mu cameraman disigaye tugendana muri no minsi rero nkuko mumbona ngaha anye muramubona Sammy ngaha anye amaso yiwe nubwo atakuye amarori ndibaza biriko biragenda neza cyane Sammy bimeze fresh yana fresh sana amaso yiwe yarorohewe kandi ndi kumwe ngaha nundi muntu MUTAMA BANDERAS muramuzi numuvuzi numwe mu baganga nubwo abantu benshi mukunze kuvuga ngo numurozi nivyo numurozi araroga byose ntabikora avuga ngo aravura no kuroga mbona bizi no kuroga arabizi so arica akongera agakiza nico kintu ciwe tumuzi wanyise Imana rero ahubwo nawe murasetsa nigashaho maze Imana iraroga oya rega Sammy ndakubaza ngo ndaroga nkongera nkavura oya suko je navuze ati we uvuga ngo uravura je navuze ko mbona uzi kuroga kandi urica ukongera ugakiza tona chance sindi Imana ni irema kongera ikica haya n'umuntu yapfuye twe turababara ariko Imana iba yisubije ivyayo ni nkuko no bandiko ndavura umuntu ahanyene imbere yanyu akatacikana none mushaka ngo nije ndamwishe ariko kuba bimeze uko onye hari gihe wica igihimba kimwe mu bintu Imana yari yaremeye umuntu ukacica ukacongera yica aragerageza kuyica basi aracica akacayongera kandi akagikiza gikongera kigakira aho none numva ko wica ukongera ugakiza uko murambeshira muri ico gihe uca wumva ko mushira muri babandi baroga ucumushira mu baro oya je sindi murozi vraiment so bakunzi ba Inyishu Media narakibankije jiwi sindi umurozi je ndagisubiyemo am doctor yes so abakunzi ba Inyishu Media gushikiza isaha bariko bariyumvira mbe n'igiki cyo bacakuzanye ngaha anye kugira ngo ubashe kwicarika MUTAMA BANDERAS ukongera ukicarika nande na Sammy ngaha anye gusa muri make mwavyumvise Sammy yarakize amaze gukira avugwa nande na MUTAMA nturakira neza hari akandi kanumva ukibuze muri wewe amaso nyene ntarasubira neza uko yarameze amaso yanje ntarakira neza ariko ndagerageza kubona uramanzi imisi ubona yuko ndiko ndakora yego ryari hari ikiganiro nakoze naguye mu kiganiro kubera amaso nyene aho tarakira neza urumva nturakira neza ariko ndibuka karumbarira kumbonamwe ibipande pande ubu uri kurandaba umbona ameze gute ubu ndabona neza ariko biguma bigaruka rero aha ubona nambaye kurera isagute ndabibona ivyo kurera isagute nga iyi ni vere hajya ni citro ni vere ni citro ya citro apana citro apana yego ayo mashure twe nayo twize uzoera abugerageze wige so rero ndi kumwe na MUTAMA BANDERAS nirihe banga wakoresheje mu kugira ngo Sammy yoroherwe kandi ari we wari wabimuteye ivyo bintu ntare ngiye kwandara gushimire cyane kubona waje jewe Sammy singombwa ngo agume ameze uko yarari uko abantu bamubona atabona
ko abantu bagirane gusa nashaka ndamusabe yambura amarori kwanza ngira ngo ndabe ngumbure arashaka kubona iryo bara yavuze ngo ni vere cyangwa ngo ni jone kubera iki ivyo birori yambaye ariko ndagusabe gato ndagusabe gato ako gatabi uri kuranywa manze ugashire hasi karica amagara y'abantu cha ndibaza kicagwa wanje ungirire nabi kandi nkura amarori ntaramera neza cyane ko nari urumva mukurayo kugira ngo manze uraburishire hasi aya deto we nyimba kagutemba neza hari abandi bantu ngaha ayo usanga akagatabi katononera amagara je no gufungura no biheba ngo n'ikiganiro no giheba umbwiye ko ntashobora kunywa itabi wasanze ndiko ndanywa itabi kacumbwira ngo ndari zimwe okay tugihagarika ubanzure duhagarike ikiganiro manze hebi oya mushatse murabandanya kuko naho ndiko ndaritumurira kurabona ko na mikoro yanyu nayiraba nirabira hi Sammy uramuvuye arakize bukebuke kubera iki atari karabona neza nkuko yarategerezwa kubona mu buzima bw'amagara y'abantu wenyene yivugiye ko abona gusa ngo hari igihe bigaruka none ivyo bigaruka nibiki rero umva ko reka nakubwire peti ivyo bigaruka nibiki ibintu bigaruka kuri we mbo urabona ko rya misi ameze kujya yarababara nivyo yarababara rero ni nk'umuvyeyi iyo yibarutse aragira ubabare bwinshi kwanza muri ajya amezi 9 yibungenze n'igihe agiye kwibaruka akababara hari igihe bamubaga urumva ariko icyo nomubwira gusa cyangwa nkakubwira na wewe nuko Sammy umuvyeyi amaze kwibaruka ntaca akira ntava ngaho yirukanga arabaho akomeye ariko agendana ububabare rero na Sammy ivyo byo kugira ngo rimwe ngo arumva biragaruka si ukugaruka ni bwaho babare nkumbure ni ya mitsi novuga ko ari imitsi nsoza bwenge none imisi wampaye ko yaheze ndindira nje nakubwira hari imisi yari yaguhaye kugira ngo uzubashe gukira iyo misi namuhaye imisi kugira iki kandi burya rero ntaza ndamutamika nakagati wabona ndamutamika kajya kafasha iki muri mani afite kafasha kutaguma ababara asongwa cyane cyane bijya bintu urazi nejeje kubinwa ayo nabona byaca bimera gute urazi ngorane nagira wavugana umuti ngo je nabona yuko ta misi ningahe nsigaje uko mejeje kubinwa naragira ingorane nyinshi ushize mu kanwa wumva bimeze gute wararura nkagu yo mu kanwa wumva bimeze gute bifise sinumva ngo no yikubwira imeze gusa icyo nzi mpejeje kubinwa ho naragira ingorane nyinshi cyane ariko rero iyi miti yiwe turakwiye kuba twomenya wewe imiti yiwawe uvuza abantu yikurahe umuhungu wawe byarakunaniye arasara ari hariya anye nturagira icyo ukoze no ku muhungu wawe gushikiza isa nawe nyine yasaze nka wewe ntituzi ko ari akarondoro k'iwanyu wamutayemwo muri ibyo bintu ngenda kubaza ikintu kimwe ubu rero kuvuga ko uravugana n'umusazi birashika erega abasazi turatandukanye hari muririmbyi yabivuze basumbana amadogre ivyo by'abaririmbyi b'abaririmbyi sawa jewe namubona ko uwanyise umusazi reka niba ibiganiro turiko turakora ntibibandanye tubihagarikire ngaho kuko nufusanga ariko ndakwishura iby'abasazi aho kwishura ikibazo mbajije bakubajije umusazi wumviki ega umusazi ni umusazi nyene umusazi ni nka bijya wagira muhungu wawe Sammy wenga ungira unkore ku gisebe ungira unkore ku gisebe hari ibyo yamukoreye umuhungu wiwe mumaze gutoha ungira unkore ku gisebe Sammy namba ko mushaka ko tuyagaduga huza mureke kuzana mu ibibazo byabaye kuko bahebi yake sawa muri mwese nta numwe yamureze arimwo sawa havuye mama wiwe yamutwaye inda amezi 9 akamwibaruka kandi kugira ngo niyo nda amezi 9 ayamare nuko iyo ndarije naye muhaye mwe murazi umuntu ariko atera akabarira ingene bigoye akabari murabizi ndabivuze uko erega dutegereza uza kuvyumva aravyumva kugira ngo kure mu muntu mu wundi urazi inguvu bitwara urazi imbaraga bitwara cyangwa abanyarwanda
urazi imbaraga bitwara ushobora kuzibona kuko n'abakazana bawusiga uraburira ico gituma wagiye kumufasha urabubaho sasa murakiya kutukana na Ico gituma wagiye kumufasha reka tubireke umugore w'umuhungu wawe Sami kubera vyari vyamunaniye. Sami nambo mwaje gutukana okay sawa twebwe nabwo twaje gutukana birakwiye kandi omwe kazima uriko urabona kazimbona aho uhonyora n'ibindi bizoza murakoze murekereye ntitwaje ngo kutukana ngo canke ngo twaje mu bindi mushira mu yandi masije je nta sayandi masije ni ibintu nk'umuntu ariko aratwumviriza nk'ubu akumva icyambere sindamenya n'iki cyabazanye ariko muriko muranshira hirya munkatisha hirya muzanira ibi muzanira by'abakazana muzanira by'aba Tuko tukubwira ibyabaye ico rero je wanje Tuko tukubwira ibyabaye jewe ici wanje namba mudashaka gushika kuco mwaje mugana sivyo muhaguruke mugende tuja bandarasi ntaho tuja kuko none twaje kuyaga nawe mugo muyagana jewe munyagiriza canke mwaje kurondera ico ndababwira Okay, mwaje kurondera ikiyago caje na wewe sawa je nabonye muzanye na Sami narinzi ngo ngumbure hari nibindi uzituje gushima kuba waramukijije Sami janye nivyo kumushimira kubera yagize ni wo mushimira yaragufashije aragukiza amaso yawe arahumuka bijya yategerezwa kubikora kuko niwe yandoze uri kurumva wategerezwa bijya yategerezwa kubikora ubundi wose we yandoze nare umviriza ndakubwirisha ne kutanguye guhinduka zabisatsi yavyuze tumvika ntimunduzi shabo sawa ntimunduzi shabo ivyo ntari uri kuriyumvira ngo byo kuza gushima ngo kugira iki niki ntaco gushima na kimwe gihari murabona ingene musanze nimere murako niyambare kaushi nitekerereje musanze riko ninyura gatabi kacu sawa rizokugirira nabi utari hepfo naco rizokwica jewe nizokwica ntari canke rikwiciye igice iyo umuntu anyweye itabi igihe kirekire cane biramuzanira ingaruka imyaka mfise n'imyaka narinyoye ntobari ubutandukane bw'imyaka nka 10 irenga nayo ndi bisigaye muje kuvyinjiramo cyane udashize kuvuga ivyo byakuzanye we na Sami kuko mwese ntisinzi ko we na Sami mwabaye abanyemesha makuru mbese amaziga akora muri inyishu media akora muri Wakalight nawe ariko aho waje kundogera nahuze aho waje kundogera aho wankuye naho wibuka we Sami naho wibuka Sami iyo niyo ngorane mufise mwe muraza mugiye kurondera umuntu kugira ngo mugire ivyo mubaza n'ababishure mugasanga mwebwe muje kugira ngo muvugiye ivyiwe ahabona sivyo ukamenga hari publicity yabatumye mu mugirire sawa rero namba waje ibyacu ko wabikoreye ahabona ushima ta publicity ibyacu ko wabikoreye ahabona twavuga yuko Sami tugomba tumujane mu Rwanda waragize ubwoba urajugumira mu mutima wawe urajugumira ndagusubiriyemo je sinigeze ngirwa kandi abivuze jewe nta bwoba ngira ico nkora gusa je nduba wari wumvise ko Salongo gusumba imbaraga nico gituma byariciye bigenda Salongo Peti wewe ushatse kumenya makuru ya Salongo uramusanga mu Rwanda sivyo ndazi ko abamenyesha makuru ntawo mwimiriye gushika kandi ndazi ibyo mukora byose murakoresha uburyo ntawo twimiriye gushika kuko naji wawe nubundi niko nzogaruka Salongo ntiyari kugukiza neza ugakira kujya yene kwanza nibi bintu ntibyari kugira nubu akanya karacariho amafaranga murayafise sivyo nubu sawa ivyo je nakoze nabona namukoreye bigarukiraho sivyo ebisigaye mubona ko wenyine abona ko atarakira canke yakimizo ngorane akabona ko Salongo ari we ngumbure yobiheza nasubira afate akanya wabitangwe ni wazobiheza wewe wabitanguye uzi ni cyatumye tuza ngaha anya twaje kukubaza haburiki cange hakenewe iki kugira ngo Sami abashe kubona neza kuko aracumva ibintu bikimufata mu nyuma nubwo atarabona neza nkuko bigenewe haburiki umviriza ntari nta gisabwa navuga ikibura gusa ntavuge tubimenye nimba tuzokwitura handi tugende kugira neza ico gusabwa cyo amuvure kuko waragize ubwoba mu gihe twari wumvise Salongo tumuvuze ntari Sami ndakwingize ntusubire kuvuga je ndiko ndavuga
sinsubire kuvuga mushaka ko ivyo mushaka tubibandanya mukava ngabirangiye ariko ivy'iwawe nyene birazwi nta mpamvu yo kutureka kuvuga kuko twe dufise ivyo tukubaza kugira ngo twishure. Sami yaje nk'umumenyesha makuru canke yaje nk'umuntu mwazananye sifise ico nterera rero ngaha wahawe ijambo ibiriko bivugwa ngaha wahawe ijambo umviriza mwe mubona yuko nagize ubwoba ngo Salongo ngo niwe yari kumuvura neza sivyo cece ndaza ndamuvura ngo kuyanagize ubwoba bwa Salongo sawa ngenda gusubiriremwo Salongo just comment na ni petit joueur urumva ikigira kandi wait kwanza petit joueur nuyu nawe tuzomwita petit joueur mugiye kuko turabona akazi we twaguhaye kakunaniye ntarwa tuvura ivyo vyiso kandi aja gukora ikiganiro bikongera ntakanure acha kupandisha hapana acha kupandisha aya maso ntariko nabona ariko abantu muri ngaho uyu muntu nabona ko arabona nabona nimubona arabona mugabo hari bigaruka mu kameramani unabona kura amarori ukanure hapana vuga ngo vyo kuko ushaka gusubira kungirira no umviriza basi nibawe byarakunaniye nare ndindiye Sami ambura amarori acho simuchumi ambura amarori jezi cyo kumukiriza usubira kirira ni ambura amarori ko atabona tanaona kama namugusa tamu macho tajijua niache bana nari mwache kwa mnavuruga acha mwache kwa mnavuruga haburiki mtama haburiki pesa ngapi Sami vitu gani mimi siombi makuta sero mimi siombi makuta tuvurire rero uyu muhungu oyebi tuvurire yoyo nganalingite makuta ivyo twe navyo tukumva urumva tushaka tuvurire uyu muhungu mutuvurire basaje ku kazi kiwiwe ameze neza pana hakaja ku kazi akumva ibizunguzungu akumva ivyezeri mu maso bo sawa ivyo subiza uko nari imeze banderasi rindira wewe rero nambubona yuko umegaje ivyo nakoze atari ivyo sivyo utegereza kubiheraheza niwe wabitangerezwa abiheraheza uvuze neza cyane nimba bikunaniye naho tugenda handi nimba vyakunaniye dushobora kuja handi si uri umudokta wenyene nubwo tutoja hanze canke no ngambo ndazi mu Burundi hari ababishoboye teri wabuhanza wazi nabaye yake imwesheje urupara nuko nyene rero siko yabaye kubera yabaye umusazi nyimba ari umusazi nyene muryango we wanyu mwimwesha urupara kugira ngo ibintu biduge mze sawa umvira nababwira ikintu kimwe sawa ntare muri mwemera Salongo turamwemera n'umuvuzi amaze kubavura bangahe mbwira umwe none umaze kuvura we oya maze kuva wese uzani impene nawe nyene aramaze kubavura sio wazo uzani impene nimeiretaga sasa uone tia mbuzi ya mtu nilitibu akashukura peka cameraman wewe nyene yanzani impene none abantu mungo murakurikirana ikiganiro wewe nyene yajanze impene y'umuntu navuye ati twahuye n'umuntu arambwiye ati kuba muvuye arambwiye ivyo mukoreye nico gituma twaje tubaza hanyuma mukaja muza n'ibiboko kwa Sami hakeneye nije afanya every nimaze gukora ibintu bitari bike kuri uwo muhungu uyo wavuye niwe wari wamuroze niwe wari wamuroze mugomanya ngo fyoto jere guteyezwa kumvura kuko niwe wangize uko Sami reka ndakwereka ko nizo kuvura ugabe yapanizo matasi ndako nije nabivuze sinavuga imbere ya mikro panizo matasi kamera ntiwayizanye iko pa kamera je ndavuga imbere ya kamera n'abafana bikwanza biri direct ubu nitugigira ahantu hari biri direct bariko barabira aba direct sinavuga kuri mikro yayo sawa nishavu mfise nje mwana by'umuhungu wanje Sami wewe dore se wamugize kuki wewe ndakubwiza ukuri nare ndabikubwiye cameraman uravyumvise Sami namwe arasubira kuba impumyi hanyuma muce mumutwara mu subira kuba impumyi jewe mu Rwanda kwa Salongo hanyuma muvura subira kuba impumyi none ivyo ntivyosubira kaba impumyi ivyo nivyo nakunda kaba impumyi subira kuba impumyi jewe merci de beaucoup wewe Sami urasubira jewe murasubira kundondera sindi nga ndabivuze mutasubiye kundondera jewe ngo ndagusubiye ubwira gatatu mwebwe mutizo kuzugaruka kundondera chonzi nukuzotegezwa kuna ibyo niterabwoba chonzi nukuzotegezwa ibyo niterabwoba ndazi ntacu zomugira Sami usiskin numva ubwoba sasa apana kwangu jina ntacho zomugira Sami
udashima ibyo wenda nagukoreye wewe ukabona ko Salongo ari washoboye Vura rero nkire wende neza. sa kwa Salongo Kuko nahora sino meze. ugenda kwa Salongo awone hata hivyo Salongo niwe yandoze. ndabivuze ukuri Niwe yandoze. ndababwira ukuri Niwe uyazoza yandoze. kwa Salongo akugira ngo amuvure neza Njaye kugira iki, niwe azogenda yandoze. amuvure neza Wewe niwe uzomvura. atangurane nyene ya azoza kanura ameso yera Ni uzomvura neza Ntabwo uko nahora tubona. meze. We nimba byakunaniye tuzorondera abandi. Nenda sasa Hapana kudutera ubwoba. Najifanya batari. nenda Taenda. Urabona utamvuye wewe. munabyago ni terrorism Urabona utamvuye Hapana wewe. terrorisme. Je terrorisme. Uyu ni wamuroze. Gusa barabona numubona. wagiye akakwera ko arje namuroze mumusubire ko ramurogora Urabona utamvuye wewe ivyo uzobona. Umuze ni problem. Werindira. Umuhungu wiwe turacakeka kari we yoba yaramuroze. None ukeka ko ari nde wundi yamuroze. Ni we nyene. Arakini Mweti vya yari yugawe kubera nde kubera ujya mutama. Gusa rero kino kubarira ntugira ubwoba ngazosubira kuba impumi vyahe. Hajya nyimba yarakuvuye basi nubwo bukebuke tuzorondera handi hantu basi dukurinde imiti. Oya azomvura neza nkire. Pana bijya byo kuja kwa Aisha hariya anya kononera ubuzima. Ega byose niwe yabitanguje ni wazobiheza. Bobo zimya kamera ngaho twigiye.